ndabagumbira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabifurije kandi n'umwaka mwiza mushaje. Amen. Yesu nabahezagire. Amen. Duhagaze ngaho kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Yesu nashimwe. Tuko turarangiza umwaka dushima ivyo Imana yadukoreye. Nari narahagaze ngaho nshima Imana, mugabo ndabivuga mu majambo avunaguye. Abakozi b'Imana baransaba ati ivyo wabyiza ubisubiyemo kabivuga mu majambo meza yagutse kubera no musi no gushinga intahe sivyo none. Ndashimira Imana rero je yangiriye neza, ndi mu bantu yagiriye neza. Ubu je ndiko nkorera mu misi y'inyongera kuko Imana yanyongeye imisi yo kubaho. Muri 2023 itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri Imana yangiriye neza, naribarutse nibaruka umwana agira 4 imba y'imyaka 14. Hama maze kumuvyara ndamuvyara kuri cesarienne bigenda neza, nta n'ingorane nagize muri bloke. Musi wo gutaha ugeze hageze yuko badusezerera cyafatwa n'umutwe, ndagwara umutwe uramerera nabi, abaganga birabayobera, barantera imiti biranka, baratera amaparacetamol biranka, umutwe ukagumunja, undamene ku mutwe nkagumabwira abo turi kumati baje muri frigo bakokora ibarafu banshire mu mushatse ko numva ko umutwe uri kuraka. Ndagwara ndaremba, abaganga baranabya ari byo none ibintu bigenze gute, barabura ivyo ari byo. Mu nyuma abaganga baravuga ati rero byo gutaha ni mu vyihoze kuko biranze. Haragera igihe numva ko n'ururimi riko ruragenda riko ruramanuka ruja mu nda kubera kugwara umutwe. Yesu nashimwe. Abaganga baraza hageze amasaha 9 bapimye basanga tension yaduze ngeze kuri 19. Baravuga ati uyu muntu biranze reka tumutransfere ku muganga, ahantu hari umuganga ashobora kumuvura ibintu by'umutima. Baca barankura aho nari navyariye muri Rohero banjana hariya muri Semuseka. Mugabo ndiko ndagenda turiko turagenda nkumva ko ubwenge buriko buragenda, abo turi kumwe nk'ibyo bariko baravuga baba nkumva ko bariko bararira, mugabo bikaka ko nuko mwovuga ngo ururimi mu kanwa mvuge. Tugeze muri Semuseka ivyakurikiyeho ntavyo namenye, nibuka ko umuganga gusa yambajije ngo none madamu ngo wumva umeze gute, sinamushubije ubwenge bwo nyene buragenje nja muri koma. Cyambaho ico gihe nja muri koma, abaganga barabaza ati none vyagenze gute, barabaza umugabo nyene vyagenze arababarira. Maze kuja muri koma barabona nyene ko napfuye, baranja bacha bavuga ati nimupfe kujana muri scanner turabe yuko atongara nayo bayagize mu mutwe. Ndibuka ico gihe isivyo nabonye nivyo bambariye. Umugabo twari twinjiye muri urgence acasohoka asohoka abantu hanze ati abo bari kumwe hanze ati karabaye tumabara kapfuye. Abo bari bati none bigenze gute, mukanya ngo bacabona basohoye nyene banjanye bamfunze mu mashuka, bamaze kuvuka mu mashuka ndimwe ama oxygene, baranjana muri Semuseka muri Tanganyika Care kugirisha ama scanner. Aco gihe cyose je sinari numva narimwe ama oxygene, bacha baranjana hariya. Ico gihe abakozi b'Imana n'ishengero ryo ngaha nagaruwe n'amasengesho yabo. Ndashimira Imana yuko baciye babanguka, ari abantu babangutse nka mu ishengero ry'Imana, barabahamagara baraza basanga ari muri Semuseka, basanga nyene bamaze kumufuka nyene vyaheze. Mugabo baravuga ati nimutureke twigeragereze, barabareka tene nguye nimugeragereze, baraja ko barasenga barabamba, bamwe baje hariya na hariya baratangatanga barasenga. Ico gihe n'ukuri hageze nko mwijoro nivyo bambwiye navyo sinavyumvise ngo narabajije ngo umwana wanje ari hehe. Hama baramuzana bambara ati nguyu mugabo sinakanura ngo ndamurabe, cyansubira kandi kuja muri koma. Baragira ubwoba ati none ko abajije umwana agasubira kuja muri koma aragiye karabaye. Ariko ndaba ngaho ndagumuho babanjana mu bitaro hariya bapima amazami hariya no hiya, barabura ikintu na kimwe ngo kiretse iyo tension yonyene basanze yaduze gushika kuri 19. Ndagumaho ukeye haje imisi ndatora ubwenge buragaruka, mugabo ncangira ikibazo c'amaguru parati yo hepfo harabura mu buzima, biranka ko amaguru ndayabuja. Umuganga yambira ati duzu ukuguru, sinumve mu mutwe cyari karambira ivyo ari byo sindabitahura. Umuganga arababwira ati nuko bimera iyo umuntu yaciye muri iyi situation, ati bitanze mu mutwe bipfa mu maguru. Ndaguma ngaho bamuza amasonde. Hama umunsi umwe ari mu masaha 8 gutyo arenga, ndibuka hari havuye mwarimu Jimina mwarimu Jonas, narakanuye ndababona gutya, mugabo sinomenya ngo baje ryanje nkibagiye ryara, ariko narakanuye ndababona. Hageze mu masaha 9 nca numva umuntu ijwi ryiza rimbarira ngo mwana wanje Denise wikorera karago ngo witahire. Amen.
nca ndakanura nikanguye sanga umutwaro wanje turi kumwe ngaho muri iyo chambre kuko harabaye ibintu bikomeye ari muri semuseka gushika abaganga babari ati nta wundi muntu asubira kwinjira muri iyi chambre atari umugabo wiwe gusa kuko abantu bose bari bagize uruhagarara babona ko mfuye abaza kumusengera inshuti n'abagenzi baza bose bashaka kwinjira mu gabaganga bagati nta usubira kwinjira barababuza nca ndamubwira ati jewe ndumvise umuntu ambariye ngo nikorera akarago kanje ntahe acha avuga ati ngumumvise ati ndamumvise mwijwi ati kandi genda ubwira abaganga je bakuri mwe amasonde ndumva ko hageze ko ntaha umugabo atoriya ati niwe yagukuramo kandi bidakunda kuvyuka bidakunda gutambuka ndamubwira ati je nizeye iri jambo ndagize genda ubahamagare bankure mwe amasonde aragenda arababarira hamagara abaganga arababwira ati jewe ambariye ngo mukure mwe amasonde ngo yumva ngo yotambuka abaganga ateka ati ntaguhende nawe tumukuramo ndesista ati je numvise twirimbwira ngo nikorera akarago ngende babarire bankuremo kandi ndagizeye abaganga nyene urabona muri privé babwiye n'ivyo bakora kuko abaramahera yawe uri kuratanga bacha baraza baramura mwayo masonde cyandamubwira ati egera ngaho imane y'igitanda aranyegera ndamwifatikiza amaguru ndayashira hasi numva aremeye ndahagurutse ukuguru kwa mbere numva kuremeye ndatambuka no kwa kabiri numva kuremeye abaganga baratangira ati bya binterega byagundi nivyo ncamperaho nyene numvise iryo jwi canizera iryo nyene mba ndahagurutse ambacha bambwira ati basi nimugumize ngaho nk'iminsi nk'ibiri turabe evolution yiwe yatansiyo ikera ngaho imanuka gushika ndasubira gutambuka neza ndashimira Imana rero ko yanyongeye iminsi yo kubaho ndashimira Imana ko uyu munsi mpagaze imbere yayo ndiko ndayivuga ibyo yankoreye namabwira abana banje ati je Imana yankoreye nzobivuga gushika nshaje bitagikunda ko mvuga kuko narabonye Imana yigendera n'ukuri ndashimira Imana rero ko no munsi nkiri muzima nihabwe icubahiro amen amen ibyo ndaboneye muri iyo koma ndavyibuka muri ibyo ndamaze kubonamwo bitatu ibyo yambariye muri iyo koma bitatu ndamaze kubibonesha amaso yanje nuko ndashimira Imana rero ikigira kabiri gishinga ntagira kigira kabiri hari ku tariki 15 z'ukwezi kw'indwi twari tuvuye kuramutsa umuryango hama dutamu masaa yine turi kumwe n'abana banje abo bane nyene bafise mu modoka hama turagera ahantu imodoka iribroka yibroka nivora ahantu roko mu mandagaro imodoka icuguma imandagara dusubira kuyikontrola turamandagara imodoka ndafata fre biranka ndafata vora biranka abana barakoma induru mu modoka ndabona ati turapfuye abana rero bamaze kubibona umwana mukuru yari yicaye imbere gutya ariko aretse umwana muto yacayugura umuryango acasimbira mu kaburimbi asimvye acagwa yicaye n'umubebe yarareze imodoka nako tuguma duhuruduka iguma igenda yiruka abari nyuma imiryango biranga ko bayugurura ibroka biranga ko bavayo ndabona ati mara je ndapfanye n'abana banje mu modoka n'ukuri ndabwira simba nimusimbe nange mutuma mupfunika ko mupfa biranga yuko bugure mu modoka ngo babimo imiryango y'imodoka ngo baveyo imodoka iramandagara igeze nk'ari yepfo ihudura tugwa mu kinogo ico kinogo kica kitubera fre imodoka ibirahagaze aho nyene kitangura gufumba tukatwugura imiryango twiruka ncasubira inyuma kuraba undi yasimba n'umwana isanga arahagaze ariko arakoma induru nta kintu nakimwe yabaye ntiyavunitse ntiyakungutse ndabatora bose abana banje ari bazima Imana ibitwongeye iminsi yo kubaho Imana ntibagucungura amen yego bene dati Imana yacu twizeye irakomeye iyi korasi nahagurukanye ngo si Imana y'amajambo ni Imana y'imirimo irivuze ati nzokora ibizobikora nivuga ikintu itazogishitse amen ico gihe twari dufise umutwaro w'abana twariko turarondera amashure bagomba kuja kwiga hanze uyu munsi reka ndabivuge ndabitomoye bya munsi ndabivuze mu mvuga ifobetse ariko reka ndabitomoye uno munsi nyene vyagenze umwana umwe rero hari hageze yuko tugenda muri randevu aja muri randevu uwo munsi shetani aradushetanira aduteza itiro mu nzu turasinzira twese afise randevu ya 2:15 hagera 2 tukiri mu gitanda na donation uyo mushoferi wacu yahora azinduka ugasanga ariko aravuza nk'indirimbo guca z'Imana uwo munsi arashika muri sala aricarira ntiyanavuga ageze 2 ujya mwana mutoyi arikangura umengo n'ikintu kimuriye acara avuza induru naca ndavunduka ati nibiki ndavye ku telefone mbona 2 zirageze nibuka ko dufise randevu ya 2:15 ndakoma induru ati karabaye turagowe nsohotse mvuye mu cyumba isanga mu nzu nagaciyene nta n'umuntu n'umwe akoma n'uwo mwana yategerezwa kugenda nabona aracasinziriye yo tikarabaye
ndamubwira happy turacerewe irandevu amasaha arageze aca aravunduruka ndababwiye nta n'umwe yishize n'amazi mu maso twaciye twugenda uko nyene jewe cafata igihuzu ndambara cafunga igitambara mu mutwe kugira sinsokoze ndabwire muri shoferi ati watsi imodoka ingene ugenda sindabimenya mugabo ntiducenge kuko bara ucerewe randevu ikibara ne prochaine umwaka ugufuye ko busa turiruka aragurura imodoka neza ariko aca mwipave amapine yagendera mu kirere nkagenda ndasenga avuga ati mana uturinde amasanganya no kubitinda amasanganya yara ndasengera mu modoka tugeze kuri ambasade umwana twashitse habura nk'iminota nk'ibiri umwana yari yicaye inyuma n'ibidokima kuko batwara ibidokima vyinshi yugurura umuryango asohotse aca aconda urutoki mu muryango w'imodoka umwana caranira komenda urugo ndapfuye mama ndapfuye ati nibiki habaye ibiki canja kuraba rero umushoferi ati urangongeye umwana kubera nzi kwa mugoje kwa mapine kumbe niwe yifyonze nsohotse hanze sanga umwana urutoki rugira kabiri nubu ntiruramera nyagwara ntiruramera n'isaha aba arifyonze umwana arakoma indura ararira vya bidokima arataza arabura inguvu ndavuga ati karabaye ndakoma indura ati Yesu tutabare Yesu abasiti bari hagati nibikiga madamu ati mureke bimbaye ko nakamara manzi amasaha ariko aragenda kandi isaha n'isaha mu bazungu isaha n'isaha urengeje ko n'umunota baca bagusubiza inyuma ndamubwira mwana ni winjire amasaha aragiye n'ubundi nta kundi turi bubigenze ngo mama ndapfuye mama ndabigenze gute none ati genda nta kundi genda uko nyine marira abana nawe aca afata vya bidokima arinjira agenda arakoragora amosozi nawe n'umuntu afise amaso manini amosozi wakoroka n'ingoga ararira arakoragora amosozi abasiti baramuherekeza arinjira nanje hosigara mpagaze impande y'imodoka zenga ni umva wameko nacitse umusazi ndavuga ati mana yo mwijuru ntabara no kuri ahantu ntabarira umwana ati je sinzi ingene biza kugenda ageze indani rero urumva gwa rutoki umuryango wajya niko yategeka kugira chambrente mu mashini agezeyo biranka baramubwira ati mwana ihangane ugire nuko kuko utagize chambrente ntibikunda biranka barafata urutoki ubwo rutoki biranka yuko yoshira ku mashini ngo rufate kubera baba barafise umwana aragira ububabare akaguma aririra indani muri ambasade bituri kumwe yijanye wenyene nanje nasigaye hande ndiko ndasenga baca baravuga ati none gamana ko byanze tubigenze gute taha nta kundi baca baramusubiza amadokima amwe ayandi barayagumana ashitse asohotse timwana bigenze gute ati mama biranse ndavuga mana we none bizogenda gutega mwana aha nyine urarasa umwaka neza umwaka urabura bishuru tegurira mu modoka tugenda tucatururira tugiye acampa urupapuro bamuhaye gwavuga yuko utegeza gushira miliyoni 67 kuri konte mu masaha 28 kugira ngo uronke akse yo kuronka visa arumpaye umutima uranga ndavuga ati mana yisi nijo ibi bintu nibiki kuko ntivyari bimenyerewe bahora babigira kubatiga ku iryo shure ryabo nibo bahora bayasaba kumbi yo condition nabo no ku iryo shure yaje ndavuga ati aha rero aha tina nuko zitari kwibazira kugenda runo rutoki aya mafaranga yonyine aradukuzamo caturata tutaje tushitseje kudufite bukazi kwa sesa tubaze ngene bigende ndamubwira ati nta kivuyemwo yaba amprente ntayakoze tiraba ni condition ya mahera hama ubone tubona message bamurungikira kuri email bavuga ati rendez-vous yawe yabaye rate rendez-vous l'année prochaine urumva ko naho yinjiye muri ambassade kubera tagize ya empreinte ntibigeze bamurokonesa ko yinjiye ndavuga ati basi karabaye ndabwira sati jewe genda ukora ibyo ukora genda giye imbere y'Imana ndagana ndasenga Imana umwana arambira ati mama reka kwirigura tavyaheze nuko nyine abazungu ntibisubiramo ndavuga ati shahepe tibirera abazungu bimenyereye ko batisubiramo ati Imana dukorera iyi izobatera kuyisubiramo tubaje wagize nibwo kwijana gutyo turagana turasenga Imana mugabo vraiment atacizere tugifise umva niyo condition yayo mahera mu masaha 28 na mahera menshi nayo umuntu yari gucara mu bwonyene turagana turasenga Imana ndaja ko ndaditira ndabwira Imana ati Imana ndakwinginze urukuri ataka kubona kasuzuguro k'abadayimoni hamwe bana banje yorata umwaka kikobora kasuzuguro vraiment turasenga Imana inyuma y'imisi 3 jewe nkasa cyenda tijoro naravyutse ndasenga ndabarira umugabo ati jewe mfise ukwizera kuvuga yuko uyu mwana wanje tegeka kuja kwishura uyu mwaka atazorata umwaka atangwa kuzohera yicenga ati none ati wumva nyine bihamye tibirahamye ati jewe Imana yanje yabikora inyuma ya zero ati na nibira bikora ni murindire umwana mu gitondo atabara telefone muri ambassade baramutelefone acaramira ati mama ati ya mana yawe rero ati yibaza bigira biba ati bigenze gute
ati barantelefone muri ambasade ati bakubariye ngo bambwiye ngo igure kipere pasiporo yawe. Tunari bakubwiye ngo ureke ipere pasiporo bisigura ko ataviza bashizemo. Ngo yamama ngo bashizemo viza ngo bakubwira ngo igutore viza twaremeye. Ndamubwira ati genda rero ujyane n'Imana yanje tindazi kwitanetereza. Amen. Umwana carava muhira atajana n'umushoferi je sigara muhira sigara mfukamye ndavuga ati Imana nisaha naho bamutelefone ngo atore pasiporo. Jewe ndacizeye yuko no ku munota wa nyuma iyo viza bayishiramwo. Acaragenda ashitseyo abasiti bari imbere y'umuryango baramubwira ati wambwa wowe ibintu Imana igukoreye nigitangaza ati bigenze gutati genda twumvise inkuru zawe ndari muri ambasade nyene zagenze acarinjira ashitseyo baca bamuheza pasiporo yiwe irimo viza. Amen. Baca bamuha pasiporo irimo viza acarantelefone ati mama ya Mana yawe niyo ati ngiyo viza barayimpana. Amen. Bene data uwo munsi natambye igisirimba mu nzu imbana nto ndasirimbira Imana yanje ndavuga ati ego ni koko Imana yanje isubiye kunkorera ibikomeye yongeye gusubira kuyibona. Amen. Ndoma ndababwira yuko iyo condition y'ayo mafaranga izo miliyoni 67 twebwe ntizasubiye no kudufata uyo mubabaro uwo mwana wanje yagize ubwo rutoki watumye abari muri ambasade bahagarara baravuga ati vraiment uyu mwana reka tumuhe viza bisigaye tumureke. Amen. Abasigaye inyuma bose abana bose biganye nta numwe yagiye adatanze ayo mafaranga. Mugabo wiwanje aragenda arurira indege arashika yaja ubwo rupapuro ayo mafaranga ataho twatanze arashikayo bamwe baranambarira ati bazomutangirira kuri aeroport ati batamutangira siko ati Imana nayo bagiye he. Umwana aragenda kwishuri ariga niza tuvugana ariga neza nta ngorane yagize. Amen. Ndashimira Imana mu ijuru hageze ko ndamuherekeza kuko atari bwakwize 18 baravuze ati kubera ari umuminere muteza kumuherekeza. Ndarabana no kumfise uruyoya biragenda gute ngiye kubasaba viza bambwira ngo umwana ngo ndamusige tijeze siga umwana kukaronga mushatse murayima mudashatse mureke. Nababwiye uko nyine tijeze nshobora gucyutsa umwana ngo ni viza ni muyimbe mu mpane na viza y'umwana kubera barafise ukuntu babasha kubera ko mego ugiye guherayo ujanye n'umwana ntuzogaruka. Ndababwiza ukuri ati je nzogaruka je niherekereza umwana gusa nzogaruka ngaha mu gihugu wacu. Baca barampa viza y'umwana mutoyi nca ndamuherekeza. Yesu nashimye. Tugeze hariya hari umuntu yari yatwemereye ko azodutegera dushitseyo dusanga ngo trengo yari kumuzana ngo yasivye. Turajarajara muri iyo aeroport twajanye n'umupadiri ngaho Bujumbura tugeze era tubaza ngo madam ngo bega ngo nta muntu yaje kubategera tika nta waje kudutegera avuga ngo yo ngo madam ngo urashobora gufira ngo kugera ungana ngo giti kubera ngo yayo pura we ntabwo ushobora kwikuramo ngo nta muntu ngo ave muri Afrika ngo yikura muri aeroport bataje kumutegera ngo iyi ndavuga ati none ko ndasubira inyuma turayivamo ndavuga ati turafise Imana none twari kugira turafise Imana yatuyoboye kuva cagi nanubira za kutuyobora dukure muri aeroport iradushikana iyo tuja. Yesu nashimye. Aho urumva twagenda ntituzi direction tuja muri yariyo twagenda kuvyanditse gusa tuca turashika muri aeroport arambwira ati ndamubwira ati none dufashe kuri umurundi wacu ntudusige twenyene ngaha ngo tuburi iyo tuja uje ngo dufashe direction imwe ngo ariko Imana yo mwijuru ibafasha ati koko ni Imana yo mwijuru dufasha ati nta mwana w'umuntu adufasha. Yesu nashimye. Ndashimira Imana ko presence y'Imana iri ahantu hose kuko ibanga mu Burundi iri kubana muri Europe yarabanye natwe muri aeroport nta no mutugeze tuzimira iturungikira abantu bo kutuyobora ikiturungikira mu taxi mena dusanga aho turi ati mugiye twebwe tugiye muri ville ndamubwire ville tugiye ati ni muze ndabajyana aho bafatira amatre acha twuriza imodoka baratujana naho bafatira amatre adushira tare bisigaye muri imenya tituri imenya nyine Imana yacu turi kumwe nta ngorane nitwari tuzi ngende bafata amatre naniyo twari twabwabo uretse ko tuzibona muri televiziyo hongene ntabyo twari tuzi ndabaza umwana turareka mwana biragenda gute ati mama nusubire kubaza abazungu baza baragukengera ati bireke turavyikorera. Aca arinjira umwana yinjira mu gisara kingana nkuko aho bakatira amatike y'amatre aja ku mashini asanga arishe itike ya mbere asanga arishe muri ville tutagiyemo ati karabana aho amahera akaba aragiye kuri carte mugabo ati ntugire ubwoba barayadusubiza cyo turagenda umwana arabija ko ku mashini araja karatripota turatinda turatora itreye ya ville tugiyemo turagenda twashitse dutevye ko twamaze amasamari bariko tutari tubizi mugabo turashika Imana ibana natwe mu rugendo turashikiye tuja amahoro ndongera ndagaruka amahoro Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndashimiye Imana ko itagejeje kunezereza inyuma y'ukundi kwezi icuma viza wundi mwana mukuru nawe
twari dusa nuko umengo vyananiranye vyiwe mugabo ndabwira Imana ati twakundi nyene Mana n'ubu bongera usubire dutere iteka kuko umwana nawe yari yamaze kugirisha ko kubera ko undi yagiye ati none ivyo wanje bizogenda gute ndamubwira ati ja kumavu senge ati Imana izobikora turasenga Imana tuja twumva nyuma y'ukwezi baramutelefona ati zana pasiporo yawe aca arayijana baca bamushiriramwo visa tuja turarungika umwana ikibazo cy'uburyo kica kiraduka mugabo Imana kirakoresha abantu twatunze batwagiriye neza baramurihira amatike n'ibyangombwa umwana arafata urugendo aragenda ubu ndashimira Imana ko nawe nyene yashitsi yaja atangurana nimwe yigeze iba ubu bose bari kwishure Imana yacu nihabwa icubahiro bene data Imana yacu si y'amajambo ni Imana y'imirimo ndibuka umukozi w'Imana nga pastor tuko turasenga yaransenga nanjye ndabimubwira ati fukama ndagusengera arasenga aca byakwa kunyene muhora mubibona namwe nece bimugende arambwira ati Imana irambwiye tekana ibi bizogenda neza ati akana gasosi izobikura mu nzira tipasi tugenda vyizeye ndagiye kuvyizera uko bino bimbariye ati Imana izobigenza neza uko nyene yabimbariye niko vyagenze nta cagoranye na kimwe abana baragenda bose baraja kwiga nanje irampitike n'umwana muto turagenda turongera turagaruka amahoro dushimiye Imana rero yadukoreye ibyo byose muri uyu mwaka uheze nimumfashe tuyicubahira Imana yacu.